Yesu nashimwe. Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Ego, Imana nihabwa icubahiro. Yubile twayitanguye tuyimazemo iminsi ariko gukoranira hamwe nuno munsi kuri uyu muhingamo. Kubw'ivyo turahaye kazi umuvyeyi umwungere wa mbere w'ishengero bashike hano badufashe kwiyegereza abashitsi kaze. Ngira ngo umusobanuzi yobanguka. Pasteur Damien ashike hano. Ishengero ry'Imana Yesu abane namwe. The church, may Jesus be with you. Abane namwe. Church of God, Jesus be with you. Murakoze cyane. Thank you very much. Turanezerewe uno munsi. So we are very happy today. Mwese muranezerewe. All of you, are you happy? Abanezerewe bagira uku. Those who are happy, may you raise your hands. Murakoze cyane. Thank you very much. Hariho uwambajije nijoro. There is someone who asked me a question Ati yesterday. kubera iki umunsi wa gatatu mwawutwatse? Why the day of Wednesday you didn't allow us to be here? Kandi mu bindi bikorane wahora ari uwacu. Whereas in other conferences we began Wednesday. Namwishuye ntituzowuriha. And I answered him, we will give you that day, next conference. Ubu nyene. This today. Hanyuma rero twese twaje turi kuri uno musozi. So all of us we have here from different areas. No ku mugoroba tuja kuba turi hano. Even today, this PM, we are here. Kugira ngo turiho umunsi wa gatatu. So that we have the third day. Muranezerewe? Are you happy? Twagira twakira abashitsi bacu. So now we wanted to welcome our guests. Twanezerewe cyane. We are very happy, very happy. Nubwa mbere tuba muri kino kibanza. This is the first time to be here in this area. Tukagira ubwoba aho twakirira abashitsi. And we got a fear about the places where we can have guests. Mwebwe mubona inyuma yanje mubona ari heza. If you look behind, you see that there is a nice place. Murakoze cyane. Thank you very much. Hanyuma rero twagira duhere ku mashengero. So we wanted to begin with churches. Kandi nitwavuga ishengero. And if I say a church, abungere baca baza hano. seniors, pastors may come here in front. N'abadame babo. Together with their wives. Abapastori baca bahaguruka aho bari. And other pastors may stand wherever they are. Abadame b'abapastori baca bahaguruka aho bari. And also the pastors, the wives of the pastors may stand up. Harabo tumaze iminsi twibagira kwakira. There are some we forgot to welcome. N'abashoferi. These are drivers. Abo nibo twagira duhereko. I begin to welcome drivers. Nsaba abashoferi aho bari bahaguruke. I ask drivers to stand up wherever they are. Drivers. Bari he. Where are they? Bashoferi turabahaye kaze cyane. You drivers, you are welcome. Mwanyishuye. Murakoze cyane. Thank you very Ishengero much. ry'Imana gorora ibiganza mubaye kaze. Raise your hand to welcome them. Murabakiriye. Do you welcome them? Mwizina ryande. Welcome you in the name of Yes, agire Jesus. gute. Amen. May God bless you with us till the coming of God. Ngira nsaba ishengero ry'Igitega. Now I ask the church of Gitega, Umwungere wa mbere n'uwa kabiri n'abadame abungere. senior pastor and his senior pastor deputy. Harazibiye aho yoca.
oya muraje muraborohereza bazi abapastori bace bahaguruka baduteye iteka bavuye Igitega. All pastors from Gitega Church, they may stand up wherever they are. Ishengero rikeneye kubabona abadamu b'abapastori. The wives of pastors, they may stand up wherever they are. Nabo bahaguruke. They may stand up. Nuko shengero ry'Imana ngaba baduteye iteka bavuye Igitega. These are the guests from Gitega Church. Mugorora ibiganza. Raise your hands. Mubakiriye mu izina ryande. We welcome you in the name of Jesus. Ishengero ry'Imana mahoro. Your church, Yesu abahezagire. may Jesus bless you. Turabifurije umunsi mukuru mwiza w'igikorane na Yubile. We wish you to have a good day of these days of celebration of Yubile. Ishengero ry'Ibujumbura. The church of Bujumbura. Mwungere wa mbere no wa kabiri n'abapfasoni. Senior Abapastori muhaguruke. Senior pastor and his deputy and pastors may stand up. Mwagize neza cyane. Thank you for coming here. Abapasoni n'abapastori. Pastors, the wives of pastors may stand up. Murakoze umwungere wa mbere umwungere wa kabiri. This one senior pastor and his deputy. Twarifuza kubona mupfasoni w'umwungere wa mbere ariko yaragwaye. We wish to see the wife of senior pastor, but she is sick. Dushima Imana ko Imana yamurokoye agakira. But we thank God because she has been healed. Mugorora ibiganza shengero ry'Imana. Raise your hands. Ayi Bujumbura barabibona. Bigorore cyane. Raise the Murabakiriye. hands. Yes agire gute. May God bless you all days. Natwe turabaramukije amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. We greet you with the peace of Imana God. izoduhezagirire hamwe twese. We wish to be blessed with you cyane. by Ishengero God. ry'Igishiha. Gishiha Church. Gishiha. Mwungere wa mbere no wa kabiri abapfasoni. Senior pastor and his deputy and their wives. Abapastori b'Igishiha na All babonye pastors- mwaraje Yesu All abaheza. pastors from Gishiha may stand Abapasoni up. b'Igishiha. The wives of pastors from Gishiha Church, stand up. Murakoze cyane. Thank you very much. Narabajije uyu n'umuhungu wa Kayogoro. I asked this senior pastor, he is the son of Kayogoro Uyu Church. muhungu wanje. He is my son. Naramubajije n'umukazana ari hehe. I asked him, where is the daughter-in-law? Atambwira ngo aragwaye. And he answered by saying that she is sick. Murabakiriye. Do you welcome them? Mu izina ryande. We welcome you in the name of Jesus. Murakoze. Thank Natwe you. turabaramukije mu izina rya Yesu. We greet you in the name of Jesus. Ishengero ry'Igishiha ryabaramukije. The Church of Gishiha sent greetings to you. Ishengero ry'Inyanza Inyanza. Nyanza Nguburake Church. ntayiriko ni Nyanza gusa. Today we don't say lake, we say Nyanza only. Abapfasoni. Their wives Umupfasoni w'umwungere wa mbere yagiye kwa muganga. or the Ariko senior tumaranye pastors. iminsi hano yaravunitse. Senior pastor's wife is sick. Mugorora ibiganza shengero ry'Imana. Murabaye kaze. Raise the Mu hands. Do izina welcome them. ryande. Hariya ko numva iryo zina rya Yesu. Mu izina ryande. In which name? We welcome you in the name of Jesus. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. We greet you in the name of Jesus. Tubifurije umugisha n'amahoro. We wish you blessings and peace. Uduherekeze yiyubire kuri twese. We wish you blessings and peace in this conference. Ishengero ryo mu Ruyigi. Luyigi Church. Abandi bapastori sinabahagurukije.
ariko ce mubimenya muce muhaguruka. All pastors from Ruyigi Church, stand up. Uyu ni umwungere wa mbere, This one umwungere is wa senior pastor, kabiri, his deputy. hanyuma umufasha w'umwungere wa mbere. This is the wife of senior pastor. Murakoze cyane. Thank you, Banyibukije ko nibagiye amakorali. They remind me that I forgot to welcome different choirs. Korale yo mu Ruyigi. Ruyigi choir. Korale. Choir from Ruyigi. Korale. Namahoro. Are you? Murakoze cyane. Are you Murabaye kaze. You welcome them. Mwizina ryande. In which name? Welcome you in the name of Jesus. Turabahaye bwakeye mwese bwakeye. I greet you all. Ishengero ryo mu Ruyigi ryatumye kubaramusa mwakironda mukanyu. The church from Ruyigi sent you greetings. Korale y'Igitega yo bujiri hano. Choir from Gitega Church. Nibarashika. Korale They haven't yet y'Ibujumbura. arrived. Choir from Bujumbura Church. Ndirashika. They haven't arrived yet. Korale y'Igishiha. Choir from Gishiha Church. Ego, murakoze cyane. I see them there. Korale, kaze cyane. Welcome. Fasha shengero Choir. ry'Imana kubaha kaze. Kaze. Welcome, welcome. Yesu abahezagire. May Jesus Korale bless you. y'Inyanzaraki ija yaje. Choir from Nyanza. Kaze korale. Welcome. Choir. Yesu Welcome. abahezagire. May Jesus bless you. Hanyuma umwungere wa mbere n'uwa kabiri b'ikarama. Senior pastor and his deputy from Kalama Church. Abapastori, abapfasoni na korale. All pastors and their wives and the choir from Kalama Church. Korale ntiyashika. I don't see the choir. Choir members have Shengero ry'Imana mubahe kaze mw'izina ryande. You welcome. Yesu nashimwe cyane shengero ry'Imana. Praise the Lord. Namahoro mwese. Are you well? Ishengero ry'Ikarama rirabatashe. The Church of Karama sent you greetings. Ishengero ry'Imukoni. The Church of Mukoni, Umwungere wa mbere n'uwa kabiri. senior pastor and his deputy, Abapfasoni. the wives of the pastors, abaririmbyi. and the pastors and the choir members, the choir from Mukoni. Shengero ry'Imana turabakiriye. You welcome them. Yesu agire gute. Amen. May God bless you with us all the days till the coming of Jesus. Turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. We greet you with the peace from Ishengero Jesus. ry'Imukoni rirabaramutsa. The church from Mukoni greets you. Welcome. Ishengero ryo mu Rusagara. Rusagara Church. Rusagara ni hariya hafi y'u Rwanda, hafi ya Congo. Rusagara Church is very far on the border to Congo. Bagize Near urugendo Rwanda. rurerure, abapfasoni, korale sinzi ko irashika. The choir, where is the choir? The choir is coming. Hanyuma umwungere wa kabiri, umwungere wa mbere ari mu bitaro. This one is the vice senior pastor. The senior pastor Gorora is sick. ibiganza, turabaye kaze. You welcome them Mw'izina ryande. in the name of Jesus Christ. Turabipfurije yubile nziza twese dusangira imigisha y'Imana. We wish you to have a good celebration of Jubilee. Abanyarusagara barabatasha bose. The church of Rusagara greets you. Murakoze cyane. Thank you very much. Ishengero ry'Imaramvya. The church from Maramvya. Umwungere wa kabiri Senior aragwaye. Abapastori. pastors from Maramvya Church, stand up.
korari iri mu nzira gorora ibiganza Choir is turabaye coming. kaze You welcome them. mu izina rya nde Yesu agire gute May God bless you with us. turabaramukije amahoro y'Imana. We greet you with the peace from God. turabipfurije yubile nziza We wish Imana ibahe umugisha. we wish you a good celebration of Jubilee. Maramvya barabatashe. Maramvya Church greets you. Thank you very much. hanyuma twahora turi amashengero 15 muri So sepebu we know in Sepebu we have 15 churches, ariko ubu ni 17 but today we have 17 churches. hariho abavukiye rimwe ari babiri na mahasa There are twins who were born on the same time. Twins. ishengero ry'ibubanza The church of umurongozi ashike hano n'umupfasoni wiwe the abapastori bahaguruke the leader of Bubanza Church and his wife may come here, and the pastors from Bubanza, abapfasoni korare sinzi ko irashika the wives and the choir from Bubanza Church. kaze gorora ibiganza Welcome. shengero ry'Imana murabaye kaze You will come mu in. izina rya nde We welcome you in the name of Jesus. nimugorora ibiganza byanyu turamukanye. Raise your hands to turabaramukije greet. mwese mu izina rya Kristo Yesu. We greet you all in the name of Jesus. ntirashika kora The choir is coming. irindi shengero ni Karusi Another church is the Church of Karus. umurongozi ashike hano n'umupfasoni wiwe abapastori The leader of the church, the wife, come pastori here, kazi sinzi ko korari irazi and the other pastors from Karus and the choir. The choir hasn't yet arrived. naba murabakiriye shengero ry'Imana Do you welcome them? murabakiriye You welcome mu them. izina rya nde Welcome you in the name of Jesus. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Abanyakarusi bose barabatashe. The Church of Karus Ishengero rya greets you. Kayogoro muhezagirwe n'uhoraho. The Church of Kayogoro, be blessed. hanyuma aya mashengero arafise secrétaire général These all churches have ashike hano the general tumuhe secretary kazi to welcome him. Come here. n'uyu muramuzi This one, you know him. muramuzi Do you know him? mugorora ibiganza mu muramutse Raise your Yesu hands agire to gute welcome. May God bless you with us till the coming of Jesus. Nafise umunezero utagira uko wovugwa. I have joy in my heart. I cannot explain. Kiro mwicaranye uti yubile yabaye. Tell to another one that we are celebrating the Jubilee. Hanyuma gorora ibiganza mwese, gorora ibiganza. So raise your hands. Hariya All mu of biti them. nyuma mwese turabaramukije amahoro ya Yesu Kristo umwami Even wacu. those who are behind, raise your hand. We greet you in Muri the name of Jesus. indwi tuzobona ibidasanzwe. In this week, we will Yesu see miracles. azodukorera twese. May God will do many Kandi things. Yesu azodukwira twese. And God will be with Nuko us. uze wakire ushima kandi ugumusenga Yesu abaheza. So I wish you to receive all things from God and pray that to have something from God. aha ni mu Burundi aha turi mu Burundi Here we are in Burundi. sinzi ko hari umushitsi ari hano mu Burundi twoba tutaye I don't know if there is a guest from Burundi. I have forgot to welcome. That's murakoze good. tugira tuje hanze nabo